mwese muri no mwanya w'amakuru mushikirizwa na BMBC TV aho ingingo nkuru zigize ano makuru ari igerekerezo rya mbere myandagaro nkuko bisanzwe uko umwaka utashe hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe amakomine. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashoboye gutera iteka himbaza uyo munsi mukuru w'amakomine muri komine ya Gitega. Ni inkuru zo gushikirizwa na Epimac Buterere niko bitungwa. Amakuru yacu tuzokoyabandaniza mu Itenga aho ikigo Obuha gisanzwe kijejwe ivy'inyubako hamwe no gutunganya ibisagara byatanguje ibikorwa byo gushobora gutunganya bushasha ako gace ka Tenga. Ni inkuru tuza gushikirizwa na mugenzi wacu Kahine Ingabire. Amakuru yacu tuzokoyabandaniza mu gisata c'inkino aho mugenzi wacu aza kutubwira ku muriri amakuru yaranze umugwi wa Aigle Noir. Amakuru yo hakurya y'amazi turaza gukurikirana inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Romuald Ndikuriyo aho aza kutubwira ivyerekeye intambara iriko iraba hagati ya Israel na Gaza, intambara iriko irasasika inganda. Amakuru yashatse yabananiza mu Bushinwa mu gisata c'ubutunzi aho tuza kuyagirwa na mugenzi wacu Romuald Ndikuriyo atubwire hagati ya Amerika n'Ubushinwa inkuru imwe ukwayo. Uko umwaka utashe igenekezo rya mbere myandagaro niho hasanzwe hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe amakomine. Uyu mwaka rero umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahimbaje uyo munsi muri komine ya Gitega. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Epimac niko bitungwa Buterere. Umunsi mukuru w'amakomine washinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100/223 ryo kwa 31 Gitugutu 2013 wamuhimbazwa ku munsi wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa myandagaro uko umwaka utashe. Mu rubanza rw'igihugu rutunganywa ku rwego rwa komine rukaba rugenewe guhuza abavuka komine baba abahaba canke baba mu yindi mihingo y'igihugu canke y'isi mu ntumbero kumenyana, gukomeza ubumwe no gusangira ikiyago ku birabuzima n'iterambere vya komine yabo. Uwo munsi mukuru uha akaryo abarongoye komine gushikiriza bikuru vyaranguwe muri uwo mwaka canke biriko birarangurwa, imyitwarariko nyamukuru y'abanyakomine n'imigambi mikuru itegekanywa na komine. Harashikirizwa kandi amajambo y'abavuka komine kenshi baserukiwe n'imboneza z'imvukira cane izifise amabanga hambaye mu burongozi bw'igihugu. Mu makomine nka yose barashikiriza ubushimwe abavuka komine bitanze kuruta abandi mu guteza imbere komine. Ibirori bisozerwa no gusangira ibifungurwa n'ibinyobwa nk'uko vyari bimeze mu migenzo y'abarundi ba kera. Ibifungurwa bitetswe mu buryo kama co kimwe n'ibinyobwa kavukire nivyo bije imbere muri iryo sangira. Nka hose baragerageza kugabanya ivy'ikizungu aho usanga barashimye gukoranira ku gasozi bagasangira bicaye ku birago, abandi mw'ishinge bagasangira imfungurwa zaruriwe ku nkoko, ku mitemere canke ku ntaro z'ikirundi. Abasoma nabo bakanywera mu nzato canke mu mikuza. Umunsi mukuru wahariwe komine wama utangurirwa n'umunsi mukuru wahariwe gushigikirana nawe nyene washinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100/53 ryo kwa 11 Rusama 2018 risubirwamwo n'itegeko inomero 100/237 ryo kwa 29 Munyonyo 2021. Uwo munsi mukuru utunganywa ku rwego rw'umutumba ukaba ufise intumbero nyamukuru yo gukabura no gutsimbataza umugenzo wo gushigikirana no gufashanya wamye uranga abarundi. Mu vyerekeye inyubako ikigo Obuha gisanzwe kijejwe inyubako hamwe no gutunganya ibisagara caratanguje ibikorwa byo gushobora gutunganya bushasha mu gace ka Tenga gasanzwe kari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Kahine Ingabire. Ico gikorwa gikurikiye ishirwaho ry'ibimenyetso vyerekana amabarabara y'imodoka hamwe n'inzira z'abagenda n'amaguru mu ntumbero yo korosha uruja n'uruza no gukomeza umutekano w'abakoresha ayo mabarabara. Abajejwe ico gikorwa bavuga ko ayo mabarabara azofasha gukingira inyubako zitubahirije imbibe z'amabarabara no gutuma ibikorwa vy'inyubako rusangi zubakwa neza hisunzwe igishushanyo c'itunganywa ry'ako gace. Naho gace ka Tenga gasanzwe gafise ibice bitunganijwe neza, aho twovuga nk'igice kiriko kirarangurirwamo umugambi w'uburaro bwa kijambere wa societe ya BMBC Group. Hari n'ibice vyubatswe hadakurikijwe amategeko, ari naho igisata kibijejwe ca leta arico Obuha kiriko kiratunganya gushasha ibizotuma akarere ka Tenga kaba kakarorero mu vyerekeye iterambere ry'igisagara ca Bujumbura.
Ako karere ka Tenga kakaba kandi gafise n'ayandi mahigwe afatiye cyane cyane ku isanurwa n'iyagurwa ry'amabarabara y'igihugu rigira nimero 9. Hakaba kandi ari naho hategekanijwe guhuriza ibarabara rya mbere n'iry'icenda. Birategekanijwe kandi ko mu gace bibangikanijwe ka Rubirizi hazokubakwa ikivuko gishasha n'igituro gikuru gishikiramwo ibidandazwa. Abanyagihugu bo mu gace ka Tenga barahimbawe n'ico gikorwa, bavuga ko kizobafasha mu ngendo za misi yose no mu gikorwa c'ubudandaji. Ikigo Buha gisaba abanyagihugu gukomeza gufasha no gukurikiza amabwirizo ajanye n'itunganya ry'inyubako z'amababara n'ibisagara kugira ngo iterambere ry'ako gace ribire imara kandi rigira akamaro kuri bose. Amakuru yacu tuyabandanyirize mu gisata c'inkino aho umugenzi wacu aza kutubwira ku muriri ivyerekeye inkino. Inkino kuri no w'Imana waraye ushize Aigle Noir de Fighters yaraye yirahiye Vision FC nayo Panthère Noire de Hunters bomeka Musongati. Mu nkino z'ihiganwa ritoya giswe Eagle Days Tournament zatunganijwe n'ikigo Foundation Pax Burundi kuri wa kabiri Myandagaro imigwi ibiri yegukira ico kigo ariyo Panthère Noire na Aigle Noir niyorohereje iyo batanye mu mitwe ku kibuga nkuru nziza Peace Pax Complex. Urukino rwa mbere rwatanguye isaha 7 z'umurango maze Panthère Noire itahukana intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa yirahiye Musongati umugwi w'Igitega ku gitsindo cyatsinzwe n'umukinyi Sympathique Majidi mu gice ca kabiri c'urukino. Aigle Noire na Vision FC bo batanye mu mitwe kuva isaha 9 z'uyu wa kabiri Myandagaro nyene. Urukino ruja kurangira ari ibitsindo bibiri vy'abagwanyi ba Aigle Noire kuri kimwe c'umugwi wegukira Yusuf Nyange na Bimenyimana Bonfils Caleb ari wo Vision FC. Umukinyi Kone Mohamed akina hagati muri Aigle Noire niwe yatangaje abatari bake ku buhinga yerekanye mu gutsinda ibitsindo vyose umugwi wo watsinze mu gice kigira kabiri c'urukino. Icambere yagitsinze agombora icari catsinzwe na Christophe wa Vision FC mu mpera z'igice ca mbere maze ica kabiri agiterekamwo mu mpera z'urukino. Urukino ruca rurangirira ngaho. Nyuma yaho haratanzwe ubushimwe kuri iyo migwi aho Aigle Noire yahawe imiliyoni 7,500 Vision FC ihabwa nayo nyene imiliyoni 5. Ni nkuko nyene vyagenze kuri Panthère Noire bahawe imiliyoni 7,500 nayo Musongati FC nayo bayiha imiliyoni 5. Tubibutse ko izo nkino zose zari zatunganijwe mu kwigina umunsi mukuru wa Aigle Noire utegurwa na Foundation Pax Burundi mu ntumbero yo kwerekana abakinyi baba bazofashishwa mu mwaka ukurikira w'inkino. Ivyo bikaba vyaraye bikozwe. BMBC TV Caritas Nduwimana. Mu makuru avuga mu makungu tuyabananiza hagati y'igihugu ca Israel na Gaza aho intambara iko irabica bigacika. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Romuald Ndikuriyo. Intambara zo mu burasirazuba bwo hagati ziri mu bituma amahoro n'umutekano bibangamirwa cyane muri ako karere mu gihe ubutunzi bw'ako karere buca butera busubira inyuma ukubaho kw'abanyagihugu b'ivyo bihugu canke bako karere ku burasirazuba bwo hagati bigatuma bugenda nabi canke butabandanya neza. Hari kuwandwa igitugutu umwaka wa 2023 igihe abagwanyi ba Hamas bakora igitero gikomeye cane ku gihugu ca Israel. Ico gihe nyene abagera ku 1,200 baciye bitaba Imana muri ako kanya nyene, abandi bagirwa imbohe n'umuhari wa Hamas. Ico gihe igihugu ca Israel cagiye gitangaza yuko kigiye mu ntambara vyeruye. Harashoboye kononekara ibitari bike kuva muri uwo mwaka wa 2023 kubw'iyo ntambara. Ishiramwe mpuzamakungu mu cegeranyo cayo ryavuze yuko kugira Gaza isubire kuba nkuko yahora mu vy'inyubako canke uko inyubako zari ziri ibisagara n'ibindi ukubaho kw'abanyagihugu n'ibindi yuko hazokenerwa ibitari bike harimo amafaranga atari make amamiliyari n'amamiliyari. Muri ico cegeranyo ca ONU nkuko ikinyamakuru Reuters kibivuga kugira ngo Gaza isubire kuba kurizo isaba imiliyaridi 71,400 vy'amadolari ya Amerika. Ico cegeranyo kandi kikavuga yuko ibintu vyononekaye cane ari amazu yasamburiwe hasi ayandi aramera nabi, ibitaro n'ibindi bifise agaciro ka miliyaridi 35,200 z'amadolari y'abanyamerika arivyo vyononekaye. ONU kandi ivuga ko
mu gisata c'ubutunzi muri Palestina naho nyene ubutunzi bwasubiye inyuma cane kugira ngo busubirane hakaba hakenewe imiliyaridi 22 n'ibihumbi amajana 7 vy'amadolari y'abanyamerika. Amazu n'ibikorwa vya leta ONU ivuga ko amazu arenga ibihumbi amajana 371 yasamburiwe hasi ayandi arononekara. Abantu barenga imiliyoni 1.2 barataye izabo. Abantu barenga imiliyoni 1.9 barahungishijwe bajanwa kure yaho intambara zariko zirabera bashirwa ahari umutekano. Nk'uko ikinyamakuru Reuters kibandanya kibivuga mu cegeranyo ca ONU kibandanya kivuga yuko imihora y'amazi canke imiringoti y'amazi, umuyaga nkuba n'amabarabara vyabomaguritse birononekara cane ku buryo abanyagihugu bo mwako karere badashobora kubikoresha. Mukaba mwumva ko ari ubukene budasanzwe bwo kuba ahatabona no kutagira amazi. Reuters kandi ivuga ko muri ico cegeranyo nyene ONU yerekanye yagarutse ku bijanye n'indero muri ico gihugu ca Palestina mu ntara ya Gaza aho intambara yasinzikaje cane. Reuters ivuga ko indero n'amagara y'abantu vyashoboye kononekara ku kigero c'ibice 50%. Ibitaro vyo muri ako karere ku bice 50% ntibigikora neza, ibindi vyarasambuwe. Amashure yarasambuwe n'ibibombe komeye ayandi arononekara. Amazi, umuyaga nkuba mu bitaro, mu mashure nta na hamwe biriko birakora. Nk'uko mu buyobozi bw'amagara y'abantu muri Gaza bavuga ko babishikiriza, bavuga ko abanyepalestina 71,000 bahitanywe n'intambara, abarenga 171,000 nabo barakomereka ariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Hari n'abandi benshi bakiri munsi y'ibibomoka vy'amazu vyabomowe n'ibigwanisho. Igitigiri c'abaguwe ko n'ibisigarira vy'amazu ivyo bikaba bitarashobora kumenyekana, kandi bavuga yuko ico gitigiri naco gishobora kuba kirenga icatangajwe haruguru. Abagera ku 1,670 barishwe mu gitero co kuwandwi Gitugutu umwaka 2023. Kuva ico gihe ubutunzi bwa Gaza bwaragabanutse hafi ibice 84%. Ibikorwa vya buri munsi amahinguriro vyarasinzikajwe cane. Muri kuno kwezi kwa myandagaro uyu mwaka vyahindutse kuko kwandwi Gitugutu 2023 Hamas ikoze igitero kuri Israel mu mpera za Gitugutu no mu ntango za Munyonyo 2023 baratanguye ibiganiro vy'amahoro Hamas na Israel. Ico gihe abahuza yari Qatar na Misiri kwa 22 Munyonyo 2023 Israel na Hamas bumvikanye ku masezerano yo guhagarika intambara. Kuri Romar kuri BMBC TV. Amakuru yacu tuyasozere mu gisata c'ubutunzi aho tuyayagirwa na Romar Ndikuriyo ku vyerekeye Amerika n'Ubushinwa. Any conflict between the US and China, be it economic or be it military. Intambara y'ubutunzi hagati y'ibihugu bibiri bikomeye ku isi biriko birahiganwa mu iterambere mu buryo budasanzwe, navyo se bindi ni Amerika n'Ubushinwa. Intambara yabo yatanguye kuva mu mwaka wa 2018. BMBC TV yabatohoreje kuri ayo makuru adasanzwe kuko ari amakuru nkenerwa mu buzima bwa misi yose, kubera ko iyo ivyo bihugu bihanganye cane mu kuduza amakore hagati y'ivyo bihugu bigira zidasanzwe ku butunzi bw'isi na hani wacu kandi bikadushikira. Washington na Beijing. Intambara y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa yatanguye mu mwaka wa 2018 igihe Amerika yatangura gushiraho amakori menshi ku bicuruzwa by'Ubushinwa. Yagiriza ico gihugu gukoresha uburyo budahuye n'amategeko mpuzamakungu no kwiba ubuhinga bwa Amerika. Ubushinwa bwaciye bwishura leta zunze ubumwe za Amerika gushiraho amakori ku bicuruzwa biva muri Amerika, cane ibiharage soya, imodoka n'ibindi bicuruzwa vy'agaciro. Mu myaka yakurikiye ayo matati yaragize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'isi. Ibiciro vy'ibicuruzwa vyaradutse ku masoko mpuzamakungu arahungabana, amashiramwe menshi arahomba, mu gihe n'abaguzi bo mu bihugu bitandukanye bahuye n'ingaruka ziduga ry'ibiciro. Mu mwaka wa 2020 ibihugu vyose vyarashitse ku masezerano amwe yo kugabanya amatati abahuza, ariko ukutumvikana kwarabandanije cane ku bibazo vy'ubuhinga bwa none, ibikoresho vya elektronike n'amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora amatelefone n'imodoka zigezweho. Uyu munsi rero igenekerezo rya 3 Myandagaro mwaka wa 2026 habonetse ikimenyetso gishasha cerekana ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ishobora gusubira kuba myiza. Ubushinwa bwaguze itoni zirenga miliyoni 1 z'ibiharage n'isoya biva muri Amerika, igikorwa abahinga bavuga ko gishobora gufasha kugabanya
kugabanya amatati amaze imyaka hagati y'ivyo bihugu. Ariko rero nubwo habonetse iyo ntambwe haracari ibibazo bikomeye birimwo amakori ku bicuruzwa, uguhiganwa mu vy'ubuhinga bwa none hamwe n'amatati ku mabuye y'agaciro adasanzwe. Abahinga mu vy'ubutunzi bavuga ko ivyo Amerika n'Ubushinwa bikora bishoboye kugira ingaruka ku butunzi bw'isi yose, kuko ari vyo bihugu bibiri bifise ubutunzi bukomeye kurusha ibindi kw'isi. Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza kuri BMBC TV. Romwari Dikuriyo. Aha niho amakuru yacu ashoboye kurangirira, ariko reka tugende twibukanyije ingingo zimwe zimwe zari zigize ano makuru. Aho uko umwaka utashe twama duhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba yateye iteka komine ya Gitega kugira ngo ahimbarizemo uyo munsi mukuru w'amakomine. Twabandanyije amakuru yacu kuvyerekeye ubwubatsi, aho ikigo Obuha gisanzwe kijejwe inyubako no gutunganya ibisagara catanguje ku mugaragaro ibikorwa byo gushobora gutunganya bushasha agace katenga gasanzwe kari mu buraruko igisagara ca Bujumbura. Amakuru yacu twayabandanyirije mu gisata c'inkino, aho mugenzi wacu yashoboye kutugira ku muriri uko vyifashe mu ntara ya Burunga muri equipe Aigle Noir. Sivyo gusa amakuru yacu twayabandanyirije kandi mu makuru yo mu makungu avugwa hanze hakurya y'amazi, aho mugenzi wacu Omar Ndikuriyo yatubwiye ku vyerekeye intambara iriko irasasika inganda hagati ya Israel na Gaza. Sivyo gusa twashoboye kumva n'ibindi n'ayandi makuru yerekeye ubutunzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Aha niho amakuru yacu agarukiye. Isango ni makuru yacu yejo naho utaha.